Yesu nashimwe. Turamusaba abakunzi mwese mudukurikirana aho muherereye mwese, abakurikiranira High Elohim TV, abadukurikirana kuri High Elohim Ministry, abadukurikirana kuri Facebook ndetse no ku mbuga zose zitandukanye tugenda tuvugira ubutumwa. Mana yo mu ijuru ibahe umugisha, ndetse n'abandi bose tadukurikirana bwo turabahaye kaze kugira ngo muzusangire ijambo ry'Imana. Turasuka ku ijambo ry'Imana ribohora, ijambo ry'Imana ryo kugira ngo tumenye inzira y'agakiza. Imana ibahe umugisha. Twongeye gushimira mukunzi mwiza, twongeye gushimira sego w'amahanga, twongeye gushimira gitandara gikomeye, twongeye gushimira sego w'amahanga uragorotse kandi urahambaye. Turagushimiye akanya keza nk'aka wongeye kutwemera ko tuvuga izina ryawe, ntacyo twari cyo n'ubuntu bw'imbabazi watugiriye. Mana nuhabwe icubahiro. Naronya kubaho sego w'amahanga, turakwinginze ngo tubabarire ibyaha byacu byose, aho tubona agasembwa n'amarabaga. Turakwinginze ngo tubabarire imivugire yacu, imikorere yacu, ivyiyumviro byacu, ndetse ahantu hose ubona agasembwa n'amarabaga turakwinginze utubabarire. Ndetse n'abazokurikirana databuja n'ubutumwa, Mana urabaha kweza no gutungana, kandi mpema we yera azagenda ashishikare agenda buri muntu wese kugira ngo mutahuze ijambo ryawe ryagombye kuvuga. Ibisigaye Mwami Yesu turagushimiye ko tugejeje kino gihe turi bazima, twese tumeze neza. Hari benshi bagwaye, hari benshi bavuye mu nzira yawe Mana, hari benshi basubiye inyuma, hari benshi Mana benshi bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye, ariko Yesu urahabaye, nuhabwe icubahiro. Turagushimiye kubyo byose ugiye turinda uko bwiko bwije, nuhabwe icubahiro. Ona databuja isa na kano kanya turaguhaye kazi na karibu kugira ngo baye natwe Mana mwino jambo ryawe. Mana turaguhaye kazi ari wivugira kugira ngo twe ducike umwirongo we wivugire, kandi utangwa twongere usozere natwe, kandi uduhe gutahura icyo tugomba kutubwira, kugira ngo databuja tumenye ko dukwiye kugira ngo dukwiye gukora muri kino gihe cyanyuma kitoroshe. Ibisigaye turaguhaye kazi rero Mwami Yesu, wiganzira imitima yacu, wiganzira ibyacu byose, wiganzira ibitekerezo. Mana yera yo mu ijuru ari wivugira, ntihagire icyo umwana w'umuntu umwe yivugira, ariko Yesu Kristo ari uvuga kubw'imbaraga zawe z'ubukoze. Turagushimiye kumva isose yakwacu kandi uri kumwe natwe, duse twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana cyanditse mu Itanguriro igice cya 28. Turasoma iki gice cyose, turahera ku murongo wa mbere dusome kino gice cyose. Dusome igice cyose kugira ngo twumve inkuru bashaka kutubwiramo, kugira ngo tumenye tugomba kuganiraho uyu munsi. Tugiye gusoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko Isaka ahamagara Yakobo aramuhezagira, aramwihanikiriza ati, ntuzusabe umunyakananikazi, va hasi uje Ipanadaramu kwa Betuweli sogokuru, uzusabe y'umugeni mu bakobwa bari abane nyokorome. Kandi Imana ishobora byose iguhe umugisha, iguhe kurondoka, ikugwize kugira ngo uhinduke mu isinzi ry'amahanga, kandi aguhe umugisha yahaye Aburahamu, wewe n'uruvyaro rwawe nabwo, kugira ngo wegukire iki gihugu wabayemwo kitari cyanyu, ico Imana yemereye guha Aburahamu. Nuko Isaka arungika Yakobo, aragenda aja Ipanadaramu kwa Labani mwene Bituweli umwaramu musaza wa Rebeka nyina wa Yakobo na Esawu. 6.
maze Esawu abona yuko Isaka ahezagiye Yakobo, akamurungika i Padanaramu gusaba y'umugeni, kandi ko yamwihanikirije akimuhezagira ati ntuzusabe umunyakananikazi. Kandi ko Yakobo yumvise se na nyina akaja i Padanaramu. Nuko Esawu abonye yuko abanyakananikazi batanezereye se wiwe Isaka, acaja kwa Ishimayeli asabayo Maharati mushiki wa Nebayoti, umukobwa wa Ishimayeli. Ishimayeli mwene Aburahamu amuharika ba bagore yarasanganywe. Yakobo arota icuririzo. Yakobo ava Berisheba agatumbereye i Harani, ashika ahantu araharara uko izuba ryari ricokeye. Yabira ibuye mu mabuye yaho arayisegura, aryama aho hantu arasinzira. Ararota abona icuririzo gishinzwe hasi, umutwe wacu ugashika mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana bakidugako bakimanukako, kandi Uhoraho yari ahagaze hejuru yacu, aramubarira ati nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemwo nzokiguha mwe n'urubyaro rwawe, kandi urubyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzogasara iburengerazuba n'iburasirazuba n'iburaruko n'ubumanuko, kandi muri wewe no mu rubyaro rwawe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Kandi heraba ndi kumwe nawe, nzokuzigama aho uzoja hose, kandi nzokugarukana muri iki gihugu, kuko ntazokureka ntarakora ibyo nkubariye. Yakobo arikangura aravuga ati nukuri Uhoraho ari aha hantu, nanje sinari ndabizi. Aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, ataha n'inzu y'Imana, sikindi aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo azinduka kare mu gatondo, yabira ryabuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukako amavuta ya elayo. Aha hantu aca ahita Beteli, ariko ubwa mbere ico gisagara citwa Luzi. Yakobo asezerana isezerano ati Imana niyabana nanje, kanzigamira muri uru rugendo ndimwo, ikampa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazogaruka kwa data nkiri amahoro, Uhoraho azoba Imana yanje, nyiribuye nshinze kw'inkingi rizoba inzu y'Imana. Ati kandi kuvyo uzohora umpa byose sinzobura kuguha kigira 10. Amena. Yesu Kristo ahabwe icubahiro. Hano munsi tugomba gusangira ijambo ry'Imana, tuvuge ku nkuru ya Yakobo. Turazi neza, turavye inyuma turaraba neza yuko Yakobo yavukana Esawu bari amahasa, ariko mw'ico gihe